koze nibaza ko mwabivuze neza ko mwatubwiye ivyo barondera kugira ngo bashira imbere kugira ngo uyu munsi mukuru ubeho. Mwabivuze kandi ikintu cyose cama gikeneye umurideri, umuntu imboneza yitanga. Nico gituma nkuko mwabivuze uyu Clara yabaye imboneza kugira ngo uyu munsi mpuzamakungu w'abakenyezi ushobore kwemerwa mu rwego no guhimbazwa. Ibi rero birakenewe ko abantu igihe cyose bama bumva ko hari imboneza zitegerezwa gutangura. Hanyuma igihambaye ni iki? Iyo bafise ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vyubaka baronke ababashigikira. Vya bindi rero ivyo baba bifuza vyose birashobora gushikwako. Murakoze. Nagomba turangize kino kiganiro dukeburana babandi bafata umunsi mukuru nabi bakawita ko ari umunsi wo kwiganzura abagabo no kuvuga ko bangana, kuko mu bisanzwe mwebwe muri pasteri mu ijambo ry'Imana riratubwira ko Imana yashizeho umugabo nk'umutwe, hanyuma ishiraho umugore umukenyezi nk'umufasha. Mu bisanzwe iyo atari ibyiyumviro biriko biraja mu ntumbero mbi, umugabo afashe neza umugore wiwe canke umugabo wo mu kazi afashe neza umugore bakorana mu kazi, ivyo vyiyumviro bibi vyo kugwanira ibiti vyo hejuru ntivyoheza ngo bize, kuko urinze ubura umugabo nkaba naremewe kuba umufasha wawe nk'umugabo mu kazi canke mu rugo hariho hose, ko kidi femme di aide umufasha. Nuvuga ngo twakagombye kumenya ko ahari umugabo hose hagomba kuba n'umugore kugira ngo amufashe. Abakenyezi bagaca basanga hari abagabo benshi abagore ni bake, bagaca biyumvira ngo kugira ngo babihindure bagomba kwiganzura n'inguvu n'igikenye. Mugabo suko vyagomba kugenda, birashobora guca mu biyago, birashobora guca mu nyandiko, mu bisabwa. Imisi nk'iyi tiko turahimbaza tugaca tugiraho tugasaba ivyo tugomba ko bijaho, hakuja kugwana, hakuja mu nyifato zisubiza inyuma ahubwo agaciro umugore yari yarahawe. Rero aho niho numva norangiza mpanura abakenyezi uyu munsi igihe cyose tuzoba tuwuhimbaza ko woba umunsi wo kuvuga ati uyu mwaka abakenyezi muri societe yacu, abakenyezi twashitse kuri ibi nibi ihangiro twari twihaye mu mwaka uheze twarishitseko, canke ibi nibi ntivyakunze. Rero mu mwaka uza turifuza kuzoshika kuri ibi nibi. Bagabo tubasaba ko muzodushigikira, leta tubasaba ko muzodushigikira, namwe amashira hamwe canke abandi tubasaba ko muzodushigikira, gutyo tugira aho tuva naho dushaka gushika. Tugende twevariwe ibikorwa vyakoretse realisation, twongere dushireho n'ibyo tugomba kuzoshika koza, kugira ngo n'ibindi bihe bizohora vyibuka bazohora bavuga ati mu gihugu turibuka ibikorwa bidasanzwe vyakozwe n'abakenyezi banaka mu madomene aya naya. Hari n'igihe na bwa bushimwe dushaka buzoca buboneka, na ya maprime d'encouragement, na ya maprime agaca aboneka bivanye nuko twagiye turabipanga neza, tukabiha urutonde rushobora gushimwa n'uwari we wese ashobora gufata ingingo. Nako nagomba kongera ko mpanura abakenyezi bagenzanje. Hanyuma rero tudatebeje nagomba ndabashimire cyane ko mwaduhaye ivyiyumviro birashe bituma ubwenge bw'abakenyezi bwuguruka, amaso ahumuka, tukaja ku gihe tukamenya cyane ko uyu munsi atari uwo kujya no kwambara, kurara mu kabare, kurara muri boîte, gusambuka nkuko babivuga. Oya, kajya ahubwo ko gushira ivyiyumviro ku gihe kugira ngo turondere de grandes réalisations zizitirirwa abakenyezi.
numva ntorangiza ntabahaye akanya ngo mushimire ababakurikiye namwe ubwanyu mwumve munezerewe ko mukoze igikorwa kidasanzwe kuko natwe kiradukoze ku mutima. Muri televiziyo yacu Swavisi Nishima TV turanezerewe kandi iki gikorwa turabemereye ko tugiye kubwishira mu bikorwa by'imboneka rimwe tuzohora dushira habona na cyane cyane ku munsi nk'uyu tukaburira abakenyezi guhindura inyifato kugira ngo ibikorwa byabo bija habona bishobore gushimwa na benshi. Turabakengurukiye rero, Imana ibongera ubwenge cyane kubera ko abantu bafise ubwenge nka bamwebwe tuzoguma tubakeneye kandi Imana ibazigame ibatubikira ahantu tubakeneye tuzoca tubaronka mufise amagara meza musa neza mushajije nkuko nyene mumeze. Ndabizi ko n'abariko barabaraba batompinyuza muraberewe musa neza nk'umuntu nyene afise ikintu kizima muri we. Akanya n'akanyu rero ko kugira ngo mubashimire cyane mubaterere n'iyindi mpanuro ngo bamufise. Karibu. Twagomba imbe dutangure gushimira abakenyezi tubakeza ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Muwurye ntubarye, hanyuma mu byo muza gukora mwibuke yuko nk'uko twabivuze abagabo mubibuke. Murakoze. Umukenyezi ahari yibuke ko nk'uko mwabivuze atibagira inshingano z'umukenyezi mu rugo. Niba ari ugutaha kare mutahe kare, musambuke n'ivyo mugabo mwibuke ko muri umufasha hariho umutwe ubarindiriye. Hari n'abavuze ngo ku munsi nk'uyu ngo barahindura n'amarore. Kumurengira umugabo niba yahora aryamye ububafu agaca uburyo ku munsi kwari kumbure gutera inkuru. Nako rero ndavuga yuko umugore rero ategerezwa kubandanya amenya inshingano ziwe. Ntidute kakaranga umukenyezi yama amenya ko ari umufasha. Hanyuma rero vyose mu rugo bagiye inama birashoboka. Hanyuma no ku kazi duhamagarira abakenyezi kuba abakozi. Kuba abakozi kugira ngo vya bibanza bakeneye bavyerekanishe ibikorwa. Ibikorwa hariho navuze iyo no mu rugo iyo mu rugo bimeze neza no ku kazi biramera neza. Ni ukuvuga iyo umukenyezi avuye muhira amerewe neza no ku kazi akora neza. Ivyo vyose birakenewe ko biva muri vya bindi twavuga yuko umukenyezi ategerezwa kugira ante kumenya ikibanza ciwe mu rugo. Niyakora neza inshingano ziwe mu rugo no ku kazi bizogenda neza kuko azova yanezerewe, azova muhira anezerewe ata stress afise. Hariho umuntu mpereze kumbure kuri iyi blage yatubwiye ati umwigisha wacu iyo muhira umugabo we yamukubise yari umwigisha w'umugore yava muhira agaca ashika ku ishuri ati uwo munsi twarajya inkoni. Urumva rero iyo mu rugo bimeze neza no ku kazi bigenda neza, no ku kazi uraririmba. Iyo uvanyeyo rero ibisirani ishavu urishika urita
ivyo rero nkuko rero twari ko turabivuga ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi. Abakenyezi bamenye igikorwa cabo, bamenye uruhara rwabo ku kazi no mu muryango. Ibisigaye byose bizosha bigenda neza. Twongere rero tubashimire abatwumvirije, kandi turizera ko kino kiganiro gifise aho kidukuye naho kigiye kudushikana. Murakoze. Murakoze cyane, mutumire muhire Pasteur Yves Bavumiragiye nk'umutware wanje, nanje ndabashimiye, kandi nk'umutwe w'iyi television. Ku batabizi, uyu niwe bailleur de fonds numero 1 d'office w'iyi television Service Nishimaye. Rero turamunezerewe, aduhaye ivyiyumviro birashe kandi bizotuma ubuzima bw'abakenyezi benshi butera imbere n'ubuzima bwa societe bukamera neza. Biraryoshe bakenyezi bagenzanje, tugende twumviriza impanuro twahawe tuzishire mu ngiro. Hanyuma bagabo bacu mudushigikire, hanyuma muze muradodora aho mushoboye gushika kugira ngo tuzoshigikirwe. Igihe nk'iki tuzohore dukorana tuvuga ngo twarateye intambuko, twavuye kuri ibi dushika kuri iwe. Ndanezerewe cyane rero. Hanyuma nanje nk'umurongozi wa Service Nishimaye television ndashimiye abadukurikiranye mwese, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye cyane cyane Imana yadushoboje kuronka kano kanya keza, ikaduha n'inkomezi, ikaduha n'ivyiyumviro birashe kugira ngo dushobore kuba inyishu ya benshi, kugira ngo iduhe n'ivyiyumviro dushobora guha abandi kugira ngo nabo biteze imbere. Rero nagomba dusenge isengesho ritoyi ryo gushimira Imana yadushoboje gushika kuri bino bikorwa. Kaze muturagize Imana mu isengesho ritoyi. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ku munsi mwiza, umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi. Mu izina rya Yesu Kristo, ni wewe Mana ushizeho, kuko waciye mu barongozi, biciye Mwami mu bikorwa babonye vyiza abakenyezi bakoze bitanga Mwami, mbese bakabiharanira. Wabonye yuko bikenewe ko bibukwa, ushiraho umunsi rero nk'uyu, umunsi mwiza. None Mwami turakwinginze ngo ugendane n'abakozi mu bihe binaka. Twarabonye abakenyezi b'indongozi, bizoheshe icubahiro izina ry'Imana, ryongere riheshe n'icubahiro abo bakenyezi b'abakozi bazoba babereye indongozi abandi. Urakoze kuri mwiza, kandi ugiye kugira neza abakenyezi ku munsi nk'uyu. Amashimwe n'icubahiro birushize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Rero turifurije umunsi mukuru mwiza bakenyezi bo mu Burundi, bakenyezi bo muri Afrika, bakenyezi bo mu isi yose. Bonne fête des dames, bonne fête des mamans, bonne fête des femmes, bonne fête. Ciao.